murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. Ubuheruka muri murikira ukuri. Izine nta wundi ayikwiriye atari wewe. Okay, wowe rero ayingabiye. Oya si ukuyikugabira. Jewe ndazi neza ko ari wowe ubikwiriye. Ngaho rero. Erega mama, byose bizoca mu matora. Niho hazomenyekana ubikwiye n'undi abikwiye. Kanda kwisabye. Byahavuye bigenda gute? Oui. Alice karibu. Karibu. Merci John. Urambabarira ndabona ko muhungabanije concentration yawe. Oya. Wapi kabisa nta kibazo. Mu kazi gasanzwe nta nakimwe gifa. Okay. None ndakwakirire. Ego. Aya n'amadosiye maze kwakira y'abashaka kwitoza. Ah bon? Asa bamaze kuzizana. Oh, aho ni sawa vraiment. Ndabona babishubiye cyane. Ni sawa. Urabona ko hamaze kudepoza abantu bashika batanu. Oh oui, ça c'est bon. Batanu bose. Ibi ni vyerekana ko bitaye ibya izine yabo. Ego, zana ndazishire ngaha muri coffre fort nta kibazo. Ego, zibike kabisa muri nkibate. Oui. Zozugura bose bamaze kuza kudepoza. Izi zozo zirashika zose. Basha nzobika aha. Ego. Mugabo nivyo. Aho uzobukuyeho ikintu cyitwa tricherie cyose gishoboka. Nico nyene nabigiriye. Amadosiye yose azokugurugwa wanyuma maze gushikana dosiye yewe ngaha. Oui. Nta kintangaje kuri we John. Narinze kutegezwa gufata toutes les précautions kugira bigende neza. Bakoze kuntera amashuko. None hari kindi wari wifuza ko tuvugana? Ubinyemereye hari kindi kintu nashaka gusaba. None ufise ubwoba ko ntapfa nakwankira. None warushe ushaka gakonje? Oya, nukuri nta burwe nabukeye mfise. Ubonasa no urushe. Ibyo kuruha sinzi. Mwaye cyo munacoco. Asha uraremerewe kabisa. Reka ibintu ngibi ntikigera biremera ku muvyeyi. Asha uraremerewe vraiment. John, je vraiment nashaka gusaba uze kwitoza. What? Shaka uze witoze. Jewe cone nitoza? Ego. Beatrice. Ivyo bintu byumviye gute bizananye? Nukuri naravyumviye kandi ndagusabye ubinyemereye. Unezeye izine n'abanyarusange. Ubinyemereye. Alice. Nukuri umbabarire. Ivyo bintu nta nibiri no muri jewe, nta nibiri no mu mutwe, na wapi kabisa? Wapi? Umbriza John. Umbriza ndakubwira igituma niyumvire ko byo bavyize bitora. Shari. Ivyo bintu ndagusabye ubigezaho. Nukuri. Please, nusubire no gucisha mu basi banze ndindire nagusigurira. Urabizi ko abanyamitahe bayizine bagizwe n'abaseruko n'abarenga. Ivyo ndabizi nivyo si bisanzwe. No mu bitoza ndazi kuzosanga mwimigwi yose. Shasa normal. Kurazi ko abanyarusangi benshi bakomerekejwe n'akahise. Keneye rero umuntu nka wewe adahengama ahuza bose kandi bose biyumvamo. Ni wewe John. None gari ko tutaramenya bitoje. Uzi gute ko tutazoronka umeze nkuko? Wapi kabisa. Ndabizi neza ko atawuhari. Utazi nabitoje. Kubagaya mugabo wenda kuzi neza nta numuzokumira. Shari ndakubwiza ukuri sincèrement. Je mu migambi yanje ibyo kwitoza ntabirimwo. Cyo bimenye. Ndagusabye ubikore ku neza y'abanyarusange. Honyene wowe ibyayizine urabizi neza. Ingorane yagize zose urazize. Nukuri ni wowe nta wundi. Oh mon Dieu. Ali. Ndabigusabye. Aho kabisa Jesse mbona cyo no kwishura. Wapi? Oya nukuri kw'Imana. Oya vraiment. Akana karenganyo. Nk'isuka ari mubona bayikuriye mwiki. Mbega mufaso. Muvyo wagembuye wari washizemo isukari. Nari nayishizemo no ndabira bayikuyemo. Bayinteye. Emwe. Nako ko banayigusubije ugize Imana. Bari gushobora no kuyikuramo ntibayiguhe. Ego da. Bagumana isukari jewe gakimana zanye. Emwe. Mbehoho bayikurira mwiki. Aha muri prison
barabaha isukari aba prisonnier ati barayibaha aho nibo barabafungwa da none nimba batayibaha batuburiza iki kuyigemura kubera iki batubuza kuyigemura nk'uko tugemura ibindi bifungurwa mufaso wewe ngira niho gitangura kugemurira umuntu muri prison yego sha biraboneka wanje ahinjiye vuba wanashima bwari n'ubwa mbere nge mu isukari emwe ibisi ndavyumva nta nuwansiguriye mbonye bayintera ukunyene emwe ntuzusubire kwigurira emereza mufaso rahira emwe isukari kirazira ko yinjira ngaha oya ivyo ntibishoboka none umuntu ayikeneye bica bigenda gute umve baje umudama gutwenga emwe yo yikenera gute kandi atari kuri we kuyinywa ntare kuri kuyima kumana iyisiga bashe none ica umuntu yoba yakoze kugira bamubuze kunywa isukari niki none ndakubaza wewe wayigusubije ntiwamubaje igituma yayikuyemo nyakigoge namubajije ambwira ngo ntivyemewe nta kindi yavuze reka nagiye mbona gusa yintera basi nivyo abandi yinjiza n'ibindi nivyo nyene rero yabikubwiye isukari ntiyemerewe kwinjira muri prison ubwo mubona none uwo nayigemuriye ko mbona yikundiraga kafe azoca akanywa katagira isukari aha maje nukuri mbwira adashoboye kukanywa azokareka ego kweri naje ngitangura kugemura umuntu wanje kwari uko hari ibyo nazana bakabintera no ivyo bintu ntivyumvikana kabisa emwe none ho bari itegeko basi ribiza umuntu kunywa utwo yironki nibaza ko rihari mbe wibaza ngo ni isukari yonyene ngaha inzoga ntizinjira itabi inzoga canke itabi vyovyo birumvikana cyumvikana gute kirazira kubaha ibiboreza mugaba gasukari sindavyumva emwe nuko rero bimenyere uko zivugijwe shani ko zitambwa nshuti yanje ibi ntibibaho aha ntacu ushobora guhindura basha uko nuguhohotera abantu kubera ko bapfunzwe rero umuntu yinjiye agasho aca yaka uburenganzira bwo kunywa gakawa ewe mufaso uranakumbura wiha amahoro azofungura ivyo nyene yemerewe nakare ngo utigaba ntiyigaburira ibintu umuntu yobigera gute baratwereka ayo mategeko aho yanditse tuyarabe ico naho bazohava batuza no kubagemurira agaceri emwe babishatse nyene bazobikora nico gituma ndakubwira ko ukorosha umutima nk'ibisanzwe yega si bisanzwe madame akomana nibutse ingene icuma yakundaga kafe je sinzi ko azomenyera kuba hatakanywa azomenyera nyene burya ngo amagogo aramenyerwa Erega uramakije kuneza. Pardon cyane kanye. Sorry cyane nukuri natsitaye aho. Reka ko munde guhakije. John, mbere ujya bwose yari wewe. Urazi ko ntani nakubonye. Sorry kabisa. Oya na. Jene nakubonye vraiment. Gusa nzitara nditeganye ndagushikiriye. Oya. Nize gutababaye cyane. Oya ni bon, ça va. Okay. Asha gusa nukuri yo tafata budanaringuye. Kandi byari kukugora kumva. Oya Imana ishimwe ko nacenda gufata. None kanye wambabariye. Umve none noreka kukubabarira gute kandi yari accident. Très bon. Gusa iyo mbabara vre bashe. Nari gucama amagara wa polisi bagapima. Niba kurinda gupima. N'ubu mutima rero. Ikosa nashagemera vraiment ubwo nyene. Yewe none. Burya wewe usanzwe ugira jogging. Cyane gose. Kuva ryari gasha. None urabona ko nariko ndiruka. Ahubwo ndanayigira presque tous les jours. Hapana. Nukuri. Ibo chef birantangaje. None wigira hehe? Kusari bwigire duhura n'umunsi wa rimwe. Ahubwo nanje ndatangaye sinaninzi kwigira. Kuko sinari bwakubone na rimwe. Asha. Mugabo rero. Asha wewe urampeda we nayo wahorogira wewe. None ndaguhenda. Wapi? Wibaze rero ko twega abakobwa tutagira sport nk'abahungu. Nawe vraiment. Asha. Oui. None bikinda gute ngo twe twari bwahure n'umunsi wa rimwe. Nanje nivyo nibatsa. Bwaro sha. Chata yawe vraiment yawe. Chembo numengo ni umuntu agira nyine sport. Ahubwo mbwira wewe wahora uyigirira hehe? Jewe
nyene frère jewe ture mate ndakubwiye ture mate zinukira mu jogi kiretse frère y'ivyangoye okay jengira mata urumva rero nico gituma tutari bwahure jewe ndayigira so mvuye ku kazi voilà nico gituma none wewe soirée ni wakorohera ego ufite mba niriwe mu kazi kenshi nkacanza ngaha rero kugabanya stress bwa nivyo mu gatondo ufise akazi kenshi nivyo ukunda vraiment kujya muri sport gose uno munsi bivyagenze gute ngugire soir hewe muri iyi minsi mugenda kubwira nanye ndafise akazi kenshi kuri zine karuzuye ndi oblige gucangira ka jogging nyene le soir asha birumvikana emwe karibu rero mu mugwe bafise akazi kenshi baronka akanya ku mugoroba gusa jaga nyenye urakuze kunyinjiza mu kaze none ga kanye ubona twafatanya urugendo nimba bitakujena nk'ivyo byonjena gute vrema reka nukuri ane ahubwo Messi ndaronse n'uwungu hega ubu cangira kuri ritme yawe ariko rero ukuntu nabonye mbwa wiruka naravye neza wavuzika twagiye okay allez-y kanyenye muti dutahisha Jeffrey manumva ashaka gutaha amasaga bi baracari kare bifate nkuru yoya wewe aya wangu ti si hano vraiment ndarushe urazi kumara amasaha n'amasaha muri kurariri urajya muraruha cyabora mu wabibereye mu maswingi asha ivyo utazi nyene navyo ubuzimana asha aho yambwawe ngo dutahe apusha kidogo mari icupa ryanje basi ingo n'inzoga nguri ushaka ndayisige nga oya muti ntanzo gusigaranye iryo cupa riragaragara ntuto dusigaye dukubita iseke bana ushaka turarenga mu kabari gamana ushaka ndacisho mazuru mu kanwa hewe utiriki ko nadutaramushira mu nzu oya ndarushe man ushaka ndabivuge mu kirimikiye ishaka kuja kwijamira abana numva atari one of umviriza mwana cyo ushobora gutaya amasaha ndindire ko vyayipeti bijyama wa sha oya umugabo nawe ngurindiriye ko abantu bapeti bajyama ivyo wumva vyumvikana nawe abirindira gato ubundazi bari mu kuryama ca dutaha ninge shabigi ndagusavye ihangane basi ni kubera iki ushaka kugusanga abana bajyama ukeneye kubabona oya bakuze bawe kwereka mu oya si ivyo reka wangu je winjama muri sala ani umva nojyama gute batajya sha pole sana man pole sana kweli navyibagiye yani atari wangu hewe je navuye mu buhungiro nza mu bundi oya sha oya njyamu wanyu nkavyo kuwambe oya mugabo reka kuvuga ivyo nawe ni kwa tantine wawe niho uvuga ngo mu buhungiro api kabisa ni kwa tante mugabo naho bitanye no mu buhungiro yibaze kuba ari jewe nkuri ibikorwa byose byo mu nzu urasikia kweli sha mugabo sha pole sana wangu kumbe ni worohewe kare hana araturitse guteka kumesa kurupa koza ibyombo ahubwo ubundi icuze gituma natashe sha no kuri pole sana kabisa sha hama no kuri muti sorry kweli ubu nanje sha nta nico shobora kugufasha urabibona merci shabi naka gacupa nguriye muhungu ndashima mugamana ubona gute nanje ushize mu by'imitsi kibazo oya muti oya bravo muti wewe oya wewe ujya urazi kuririmba kwe nukuri cyo nyemereye ngerageza kwe reka basi ndirimbe wumve wowe urindira ba soja kugasotika kurea sabimani sumba byose temeshe oya muti keza honda gusojura koze iryo ji ryawe siryo kabisa ahubwo urazi muti jewe ico no guhanura ufunga uca gusaba stage muri kani web kwa kanyenyeri umvire aho ciwe nyikura rero oya nukuri please fasha shanda gusaba oya nukuri shamu nabimana ndakina kanuti mutoso wabiwa kwi muti urazi yaba bikunda ko vraiment je no kwa mugabo kubera wowe wize ibintu vya communication je mbona vraiment hoja muri ivyo nyene kanyenyeri ko tutazinanye azokomera ku stage aha ubwo kanyenyeri azokwemera gutanga iyo stage mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe
mwumvirije ikiyago ca Alice na Gakima kuri mwebwe nikihe kindi kintu gituma injyane ziguma zisubiriza? Intererano z'uno munsi katuzihere kuri nkuru nziza Alexi aba mu Kanyosha ka Bujumbura muri quartier Gisyo yagize ati numvirije ikiyago ca Alice na Gakima ati kubijanye n'igituma injyane zisubiriza tubwa mbere kenshi hari bikomere bidahera vyashikiye abantu muri kahise ati bivuye ku karenganyo kabaye ati iyo ivyako karenganye bidatorewe inyishu ngo biranduranwe n'imizi bituma injyane zidahera ati kwihagira ivy'abandi kubera igikenye witwaje umuguyu canke uriya ati bituma gashavu ka bamwe kavyuka imishamirani kamaho birigi gihe ati yivyo bitarangiye ngo abantu bamenye gukurikiza amategeko atunganye agatunganiriza bose ati bituma abavuga ko barenganijwe bamana gashavu mbere ukwihora ntiguhere ati nyifato ya Gakima niyo gutera ivyatsi mu kibano ca none ati kuko ntaho iheza ngo ishikane abantu atari mu mahonero. Silvestre ava ikaruzi mu Gihogazi yagize ati gituma injyane ziguma zisubiriza ni kubera kenshi abantu bameze nka Gakima bashaka inyungu zabo aho gushaka inyungu za bose ati nibarindira amatora abe kugira bazomenye ubuzo bajera wa izine ati ni nko muri kino gihe uburundi burimwo ati ntiwovuga ngo niwe utwara tutagutoye Alice ndashima inyifato yiwe yo kubwiza ukuri Gakima ko bidashoboka ko abajera atatowe. Wani munywanyi yatwandikiye ni metode bimenya Imana ava mu ntara ya Cibitoke muri commune Mabayi akaba ari umunyeshuri yiga mu wa gatatu wa informatique de gestion yagize ati wumvije ikiyago ca Alice na Gakima igituma injyane ziguma zisubiriza nuko bicamwe amacakubiri bakagomba kugira neza uwo basangiye umugwi ati ico no bahanura nuko iyo ugomba kugira neza utaraba umugwi. Nini nahazwe Joseline nawe avuka mu ntara ya Gitega muri commune Giheta yagize ati wumvirije ikiyago ca Alice na Gakima ati nuko Gakima igituma injyane ziguma zisubiriza nuko aguma abona ko umugwi wabo atamakosa ukora akabona ko amakosa akora na bene wabo badasangiye umugwi ati ico no hanura nuko botahura kwicaha kidakora umuseruko canke umurengero bagashira icaha kwa gikoze. Fabiola Ntakirutimana avuka nawe mu Rumonge aturavye inyifato ya Gakima ntabwo ari nziza na gato atahubwo akwiye kumenya ibintu vyose ko ari amategeko akavavanura n'ivyamoko. Reka intererano z'uno munsi tuzirangirize kuri nkuru nziza Ezekieli avuka muri commune Kigamba mu ntara ya Cankuzo yagize ati inyifato ya Gakima si nziza na gato ati nareke gushigikira wakoze ikibi ngo nuko ari musaza we bonse rimwe ati nareke hanwe kugira nawe azabone ingaruka yicaha hanyuma yihanure ati kuko abayumvise kwikara riturira ati no hanyuma niyo subira kurikorako ati gutyo bikamuhicigwa cyo guhanura n'abandi. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho ni wa mwatosomera akabazo ku gice mweje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mwumvirije ikiyago ca Alice na John ni igiki mukuyemwo? Ndasubiramwo mwumvirije ikiyago ca Alice na John ni igiki mukuyemwo? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandikire kuri ya numero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri numero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko cagice c'amajana 897 muri kurikirana igikino murikira ukuri murakoze naho utaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.